Bakunzi bacano umuco w'ijambo, ndabahaye ikaze aho muri hose. Ndizera ko mumeze neza kandi ndizera ko mugishingira intahe Yesu Kristo mu mitima yanyu. Imbere yuko dutangura ikiganiro cacu c'uyu munsi, reka tubanze dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'urukundo, ubuntu n'imbabazi nyinshi zamaho ibihe byose bidashira. Mana tugushimye kuri uyu munsi mushasha wongeye kuduha kugira ngo tuwunezerwemo. Umwami icubahiro ni icawe. Mana tudugije ibendera ryawe ry'intsinzi rihungabane mu izina rya Yesu Kristo. Mpwemu wawe Mwami turamuhaye ikaze na karibu mu mitima yacu kugira ngo abane natwe, akorane natwe, avugane natwe, aturongoye, atwigishe mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye umuntu wese ariko aradukurikirana kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, umuhe umugisha, amugirire neza, mpwemu wawe amwigishe, mpwemu wawe avugane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Basenga Mwami Imana, nsaba mpwemu w'Imana kugira ngo atahuze abantu bose bariko baradukurikirana mu izina rya Yesu. Mpwemu yera niwe mwarimu mwiza dufise, ngwino twigishe, ngwino tuganze mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye umuntu wese ariko aradukurikirana ku kibazo cose yoba afise mu izina rya Yesu Kristo. Mana umubere inyishu, ndatura inyishu ku buzima bwiwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura inyishu, Mana manura inyishu z'ikibazo afise mu izina rya Yesu. Mana manura inyishu z'umutwaro afise mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ugira neza, uri Imana yumva gusenga kwacu, kandi uri Imana yishura. Turagushimye, turaguhimbaje, dusavye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimwe. Kumbure ubwa mbere ubanye natwe mu biganiro vyacu, amazina nitwa David Nitunga, izina ry'umurimo canke ry'igikorwa Amadi Bishop, akaba ari jewe nkunda kubana namwe mu biganiro vyacu vya misi yose. Yesu nashimwe. Nimba utarakora sabone, kugira ngo ndaguhimirize ukore sabone, ubane natwe mu biganiro vyacu. Kandi iyo uguruye ikiganiro cacu, vy'ukuri ucumvirize ntugicire hagati, ahubwo ugiheze, kuko utacumviriza ugiheze ntushobora gutahura, ntushobora gufashwa, kuko ntushobora kumenya ivyavuzwe ku mpera y'ikiganiro. Rero ni vyiza kugurura ikiganiro hama ugafashwa, nawe ugafasha abandi. Yesu nashimwe. Ibiganiro vyacu ni ibiganiro vyiza bishingiye buri Zaburi 119 ku murongo 105. Nimba utarasoma iyo Zaburi, nagira ngo ndaguhimirize uyisome kandi uyibike mu mutima wiwawe. Yesu nashimwe. Rero Imana guha umugisha mu vy'ukuri ko wahisemo cano umuco w'ijambo. Ndazi kitazogusiga uko, ndazi kuzokunguka vyinshi, ndazi kuzotahura vyinshi, ndazi kuzomenya vyinshi utosanga ahandi. Yesu nashimwe. Murabizi ishuri nkuko twabivuze, hari ishuri ritegura abakozi b'Imana, ritegura abantu bashaka kugenda vy'ukuri kuba abamisiyonere canke gukorera Imana mu buryo butandukanye. Iryo shuri vuba riraje ritangure. Umuntu wese ashaka kuba canke kwiyandikisha ashobora kwandika kuri izo nimero canke kuri email, hama tukamwishura canke tukamusubiza. Yesu nashimwe. Ishuri rizofata indwi 15 wigubayo. Ishuri rizohuza ibihugu vyinshi bitandukanye. Rero iyo shuri inyuma y'indwi 15 ugahabwa impamya bumenyi ushobora gukoresha ahantu hose, igihugu carico cose izoba yemewe. Iyo mpamya bumenyi ukayironka nyuma y'iyo misi ingana n'indwi 15. Rero agomba kwiyandikisha, bagomba kumenya vyinshi, ngaho hari nimero mushobora
kubaza ko. Rero murahawe kaze mwese. Yesu nashimwe. Umunsi tugiye kurabira hamwe ijambo rihindura ubuzima bwawe. Yesu nashimwe. Abantu benshi turindiriye twiteze umuhero ugiye kuza. Yesu nashimwe. Umuhero ugiye kuza. Ndibuka hari video nigeze kubivuga ko igihe abantu benshi bagurisha ibintu byabo batunze babona yuko Yesu agiye kuza. Umuntu atunze ibintu byinshi ugasanga ariko arabigurisha bitanga. Ese hariho nabo numva bagiye kurara muri stade kubera barindiriye Yesu kwaza. Uyu munsi mu by'ukuri ibintu mene nta bantu bakivyemera, nta bantu bakivyizera, kuko bavuze ati igihe tumaze kumva ko Yesu agiye kuza ni kinini kugeza n'iyi saha Yesu ntaraza. Rero ibi bintu atari byo ku buryo abantu benshi batanguye kubishidikanya. Ariko impamvu ibi bintu bicanga abantu cyane bikabatera ikibazo ni kubera adasoma ijambo ry'Imana. Yesu ubwiwe yarivugiye ngo nta muntu n'umwe azi umunsi n'isaha, nta n'umwana uretse Data gusa. Ariko umwana arazi umunsi n'isaha kuko uwo mwana yaciye atanga ibimenyetso bizokwerekana iminsi ya nyuma. Rero uyu munsi turi mu minsi ya nyuma. Iminsi ya nyuma ibimenyetso byinshi turabibona. Abantu bikunda turababona ni benshi cyane. Intambara zidahera, igihugu kigatera izindi. Bibiliya kivuga ngo ihanga rizotera irindi hanga. Ivyo turirirwa tubibona iminsi yose. Inzara, ingwara z'ivyaduka, ivyo byose turabibona. Barabonye ibigwara byinshi vya Ebola, vya corona n'ibindi byinshi. Intambara z'ibihuha ni nyinshi. Intambara mwarabonye zabaye hehe mu bihugu bitandukanye, ivya Gaza na Israeli, ivyo twarabibonye. Tubona ivy'Abarusiya n'abandi. Yesu nashimwe. Intambara ni nyinshi ndetse n'izindi z'ibihuha ziguma zivugwa z'ibihugu bibanyi ibi na biriya. Yesu nashimwe. Rero ibintu vyerekana ko turi mu minsi ya nyuma by'ukuri turabibona. Turabona isi igenda iba mbi cyane ku buryo ubu n'ivyaha amadini amwe atangura kuvyeza, ku buryo umugabo kurongora umugabo mugenzi wiwe watangorane n'imwe irimo, umugore kurongora umugore mugenzi wiwe nta kibazo na kimwe kirimo. Mbese ibintu byinshi biriko biragenda biba nabi. Imana idufashe cyane. Ariko wibuke no mu gihe cya mbere Imana imbere yuko iza gukubura isi, mu gihe cya Nowa nico ndiko ndavuga, ibi bintu byari bihari. Ibi bintu byari bihari. Rero nagira ngo ndakubwire iminsi ya nyuma tuyirimo, kandi ivyanditswe biguma bisohora misi yose. Yesu aguma aza gutora abantu biwe mwibanga, ariko abantu ntavyo tubona. Uyu munsi ngomba ndaguhishurire amabanga. Uyu munsi ngomba ndaguhishurire amabanga y'ibintu byinshi utaruzi. Uyu munsi ngomba ndaguhishurire amabanga y'ibintu vyirirwa biraba misi yose utabizi. Reka subiremo iki kintu. Uyu munsi ngomba ndaguhishurira amabanga ukuntu Yesu yirirwa araza gutora abantu biwe mwibanga, ariko abantu batabizi. Hari indirimbo mu Burundi baririmbye yitwa Inzamba y'Akabanga abo bantu n'Abarundi, ku buryo bagerageza gutelefona ku matelefone ahantu hose barondera biwabo ngo mama namubuze, papa namubuze, usinzi iyo bagiye ngo reka mbaze pastor, reka mbaze umukuru wa korali, reka mbaze umurongozi wa korali, reka mbaze inde uko.
ariko uyu munsi ngomba ndabereke ukuntu ibyo bintu biriko biraba misi yose, ku buryo inzamba y'akabanga iriko iravuga mu ibanga ntangere. Inzamba y'akabanga iriko iravuga ntangere. Abantu benshi biteze bahanze amaso kubona Yesu mu bicu, niho bashize umutima n'ubwenge, ariko ntibashira ku mutima n'ubwenge biyumvire ku ijambo yavuze ngo azoza nk'igisuma. Azoza nk'igisuma. Igisuma iyo kigomba kuza ikikubwira igituma n'integuza, kiza mu ibanga ntangere, kigakora business iba yakizanye, haba kikagenda. Kuko igisuma kibanje guteguza ntiworyama, wokirarira bakugifasha. Ariko uyu munsi abantu bose duhanze amaso kuza kwa Yesu, kari impaka tumubone mu bicu, isi yose mubone, abantu bose bamubone ku bica yahagaze. Rimwe na rimwe ndagira ubwoba, kuko Yesu yaraje. Igihe yaje ubwa mbere, yaje mu biwe ntibigeze bamwakira kandi ntibanamumenye, ku buryo bamugwanije. N'uyu munsi mu by'ukuri je ndafise ubwoba bw'uko Yesu aje mu madini y'uyu munsi adashobora kumumenya, kuko nimba twaramaze kwishiramo ko Yesu tuzomubona agarutse aje ku bicu, aje gutora ishengero yiwe, arico duhanga amaso gusa, bisigura yuko n'ubwa mbere igihe Yesu aza, abantu bari bafise iyindi mindset, bari bafise ibindi bishizemwo biri mu mitwe yabo, ukuntu Yesu azoza ameze, ukuntu Yesu azoza asa, ukuntu Yesu azoza angana, asa, areshe, ibintu mbese mwene ibyo. Ariko yaje atandukanye na kwa kundi bari bamwiteze, na kumwe bamwiyumvira, baca baranka kumwizera, baca baranka kumwemera, baca baranka kumwakira. Kubera iki? Kubera ataje ahuye n'ivyifuzo vyabo nuko bari bamwiteze. Niyo mpamvu rero mvuze nti by'ukuri uyu munsi Yesu aje mu madini canke muri karitiye, abantu bamumenya ni bake, kuko dufise ukundi tumuzi, tumwiteze, tumubona, ariko ntitwibuka yuko Yesu ashobora guhindura ifomu yozamwo canke ukwasa. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Madini shobora kuba twiteze Yesu kwazoza ari umuntu mengo yateruye icyuma canke yambaye amakoti akayangana. Uyu munsi biba bibabaje kuko kubona igisuma kije mu rusengero kagiye intebe y'imbere, ariko kubera ngo cambaye ikoti n'ibindi, ariko umwana w'Imana kamuterera hari inyuma. Ivyo n'ibintu bibabaga cyane gose, kandi n'ibintu bikwereka vy'ukuri yuko amadini amwamwe agisinziriye, ataravyuka, kuko ibintu vy'Imana ntitubirabira kubiboneka. Nturaba ngo ni kubera afise amafaranga, ngo ni kubera afise amafaranga nico gice kikwereka yuko akijijwe. No, iyo biza kuba bimeze uko, Samweli ntiyari gutoranya Dawidi. Iyo biza kuba bimeze uko, Samweli ntiyari gutoranya Dawidi. Dawidi ntiyarazi, nta n'agaciro yari afise mu muryango, niwe yirirwa inyuma y'intama n'ihene n'ibindi vyose. Ariko muhira iwabo, bene wabo bari beza, abasore beza, nta Samweli akabagira kakaraba ati kabisa n'uyu. Ariko siko byagenze. Rero Imana ntiraba nk'uko abantu baraba ku mpuzu z'inyuma, ibi na biriya, ariko Imana si uko, my friend. Yesu kugira ngo umenye
umumenye biragoye, bisaba gusenga, bisaba kuba umuntu usenga. Kuba uri umuntu usenga, udasenga biragoye. Udasenga ntushobora kumenya, ntushobora gutahura n'ibyo akora. Rero iki kintu cyo kuvuga ngo Yesu azoza ku bicu, sinzi ko ari bose bazomubona, sinzi ko bose bazomubona, sinzi ko wowe uri kurakurikirana uzomubona, sinzi n'abana bawe ko bazomubona, kuko nta munsi azi icyo gihe azozira. Ariko nkomara guhishurire ibintu biriko biraba, amabanga ariko araba, inzamba y'akabanga iriko iraba mu banga ntabwo mutazi. Ikintu gice kikwereka yuko turi mu minsi ya nyuma. Yesu nashimwe. Turasoma Bibiliya, twisomera Bibiliya, ijambo ry'Imana, nta handi ngiye kubikura. Ngiye kubikura ngaha muri Bibiliya. Reka dusome Bibiliya, niyo mpamvu ari vyiza usoma ijambo ry'Imana. Reka tunyaragase muri Matayo. Matayo ibice ni 24. Murabizi iki gitabo kivuga ngo ibimenyetso vyerekana uguhona ku Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu nashimwe. Rero tugomba turabe ibimenyetso by'inzamba y'akabanga Yesu ariko arakora mu mwanga abantu batazi. Ivyo byose by'intambara, ivyo byose ibihuha, ingwara z'ivyaduka, byose ubisomeraza kubisanga ngaho. Ariko Jesse ivyo ngiye guhagararako, ivyo ngiye guhagararako, ngiye guhagarara ku murongo wa 36. Hamace tuganira neza, tugende turaganira neza ibintu ndiko ndasoma, canke twumva bivugwa ngaha ucubiraba ko tirigo biraba mu buzima bwacu bwa misi yose, mu kibano aho turi n'ahandi. Ibi ni wabibona biraza ko kwereka ikintu yuko turi mu misi ya nyuma, kandi abana b'Imana bataha buri munsi. Ibi biraza kukwereka yuko turi mu misi ya nyuma, kandi abana b'Imana baguma bataha misi yose, misi yose, misi yose. Inzamba y'akabanga iguma ivuga misi yose, misi yose, misi yose. Kandi iyi nayo si bose bayumva, hari abo igenewe nibo bayumva. Yesu nashimwe. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo, nimba washitse muri Matayo ibice 24 umurongo wa 36. Yesu niwe yari karavuga kuri uyu murongo, aravuga ngo ariko uwo munsi canke iyo saha ntabo bizi. Aha Abafarisayo bari bamubajije igihe cya nyuma canke umunsi wa nyuma. Yesu arabishura ngo ariko uwo munsi canke iyo saha ntawe ubizi, niyo boba abamarayika bo mu ijuru canke umwana w'Imana atari data gusa. Yesu arabishura ngo nta muntu numwe azi iyo saha y'umuhero, niyo yaba abamarayika bo mu ijuru canke umwana w'Imana. Nta muntu numwe azi uwo munsi w'umuhero uretse data wenyene. 37 hacavuga ngo kandi uko vyari biri mu minsi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Yesu acarababwira ngo uko vyari bimeze muri cya gihe cya Nowa, abantu barya, abantu banwa, abantu barongora, abantu bagenda muri club night, abantu bagenda mu mahoteli, ibintu byose ibyo byaha byose bakabikora bakanezerwa. No muri icyo gihe cya nyuma niko bizoba bimeze. Yesu nashimwe cyane. Aha Yesu akoresha umwana w'umuntu, niwe ariko arivuga kuko yavyawe n'umuntu. Yesu nashimwe. Rero aha kumva ngo umwana w'umuntu ibice bigutangaza.
Yesu yavyawe n'umuntu w'inyama n'amaraso, niyo mpamvu akoresha ngaha umwana w'umuntu. Yesu nashimwe. 38 havuga ngo kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatera. Bararya, baranwa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa munsi Nowa yinjiriye mu bwato. Uko ibintu byari bimeze muri kijya gihe, abantu baranwa, bararongora, baragira ibintu biriya, bakarya bakanwa kabisa, bakanezerwa, bakarongora, mpaka bashitsa kuri uya munsi Nowa yinjirira mu bwato. No mu gitondo isaha itaragera yuko Nowa yinjira mu bwato, ibi bintu byariko birakogwa. Mu gihe Nowa we wari biza ariko araheraheza ubwato bwiwe Imana yamubwiye, abandi bobo barihe, bari bizi, bari mu bindi. Yesu nashimwe. Umurongo wa 39 hacavuga ngo ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara, kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Yesu nashimwe. Aba bantu baragiye baranezerwa, barajya baranezerwa, ntibigeze bamenya ikintu na kimwe kugeza umwuzure uje ukabatera. Niho babimenye, baravuga ati turi muri danger, hatari yashitse. Yesu nashimwe. Rero ngo nukuza k'umwana w'Imana niko kuzomera. Yesu ahamya n'amajambo, abantu baradibamye, bari bize, bari mu gahunda zabo, baridibamiye. Umwana w'Imana azoza asanga abantu bose bari bizi, badibamye, bari mu gahunda zabo, batiteguye, badakanura, ahubwo bagisinziriye. Rero Yesu arabwira ati uku niko mu gihe cyanyuma bizomera. Urumva ariko umunsi arawuzi, kuko yaratanze ibimenyetso, aravuga neza n'ibintu bizotuma bizoba imbere yuko umwana w'umuntu agaruka. Ni Yesu yari karabivuga, bisigura yuko azi uwo munsi. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Reka tubandanye dusome umurongo wa 40. Ndifuza yuko uyu murongo wa 40 mu usoma mwitonze, niho ibi bintu ngiye kuvuga by'uyu munsi biri, niho hari amabanga ngiye guhishura. Umurongo wa 40 niho hari amabanga ngiye guhishura, yirirwa araba imbere yanyu, y'amaso yanyu, ariko mubibone, ntimubitahure, mukibaza ati ni ubuzima busanzwe. Ariko nagira ngo ndakubwire, uri umuntu w'umunyabwenge, ufise ubwenge muri wewe, Imana yahaye ubwenge. Ni vyiza ko ikintu cose kiba uciyumvira, hama ugacuraba Bibiliya ikivuga, kuko ibintu biba byose misi yose burya Bibiliya iza yarabivuze. Rero ni vyiza gusoma Bibiliya, biradufasha mu buzima bwacu bwa misi yose, kuko ibiba byose ntibiba utabizi. Nubwo biba utabizi muri sosiyete, ariko ubuzi yuko muri Bibiliya hari ahantu bigeze, kuko nta bishasha bibaho munsi y'izuba. Byose ni ibintu bimwe, biza mu buryo butandukanye, ariko byose ni bimwe. Yesu arababwira neza, ariko arababwira uko umwana w'umuntu azoza ameze. Umurongo wa 40, bico gihe abagabo babiri bazoba mu murima, umwe azojanwa uyundi arekwe. Ukuza ibimenyetso vyerekana ukuza k'umwana w'Imana, ngo abagabo ababiri bazoba bari mu murima bariko bararima, ariko umwe agire gute, ajanwe uyundi asigare. Mwibuke ya nzamba y'akabanga ijya ndirimbo, kuntu abantu babiri baba bari kumwe, umwe akagenda
uyundi agasigara. Ijya ndirimbo bayisohoye bakina nakajya gakino bafatiye ngaha kuri iri jambo. Yesu nashimwe. Rero ngoma ndabereke ukuntu ibi bintu vyirirwa biraba. Twigire mu bafundi bubaka, ni bangahe usanga bari kugikwa kigahenuka hama umwe agapfa akagenda uyundi agasigara. Ivyo ntavyo urabona wewe? Ni bangahe umaze kubona abantu bari ku moto babiri bariko baragenda, imoto ikagira isanganya, umwe akaba arapfuye uyundi agasigara? Ivyo ntavyo urabona wewe? Ibi ni ibintu vyirirwa biraba misi yose, ama accident. Umuntu ari hejuru kunza ariko aratera umusumari, inzira aguye, babiri barapfuye ariko umwe agasigara. Aha rero ikintu uca wiyumvira umaze gusomera ijambo, uca ubibona vy'ukuri ko ari vyo, ahubwo uca ubabazwa n'uwo muntu yoba apfuye atazi Imana. Ariko ari umuntu azi Imana, umufundi canke uwo muyede, ari umuntu azi Imana, mu vy'ukuri apfuye, ibi vyanditswe n'ivyo biba bisohoye, ntaba yibwe na Satani. Ariko bitavuze yuko na Satani akorera muri ivyo bintu, ariko ariba abantu. Nimba waravutse hari igare ryawe ryateguwe, tegerezwa kuza kugutwara. Shobora kuba ari iyo accident canke ingwara canke ibintu bitandukanye ubutanatse. Ariko ibi bintu vyirirwa biraba misi yose, abagabo babiri baba bariko barakora bari hamwe, umwe akagenda uyundi agasigara. Haba ari mu murima, haba ari mu mazu, haba ari hehe, ahantu henshi mu buzima bwacu bwa misi yose. Ukabona umuntu uriko murakorana yarakomeye yikubise hasi, kwa muganga akubwira ngo yaragwaye umutima, ngo yarafise pressure, yarafise ibinabiriya ngo stress n'ibindi, ariko yagiye. Niyo n'inzamba kabanga. Yesu nashimwe. Uku no gutwagwa mwibanga, nukunyakugwa mwibanga, ariko abantu ntibabimenye. Yesu yaravuze ngo abagabo babiri bazoba bari hehe? Mu murima bariko bararima, umwe agende ariko uyundi asigare. Ibi twirirwa turabibona misi yose. Uricaye mu biro vyawe kumwe n'umuntu aragiye kandi ataragwaye, bakaraba ikintu kimwishe bakamura. Ariko ivyanditswe vyirirwa birasohora misi yose, Umurongo wa 41, abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe ajana uyundi arekwe. Ibi bintu navyo murabona, aho abagore baba bariko barakora ari babiri barima canke basya canke bakora ibintu bitandukanye ari babiri, umwe ukabona yikubise hasi akaba aragiye undi agasigara. Abantu urabona bari mu mamodoka bagira accident, ari abagore bangahe benshi, umwe akagenda uyundi agasigara. Ibi bintu ntimwirirwa murabibona? Kavuga ngo ni accident zabaye, abantu bakagenda ariko umwe akarokoka, cyane bose bakarokoka, ariko umwe wenyine akabavamo akagenda, akaba ari bapfa, abandi bakaba bagakomereka. Ibi ni ibintu vyirirwa biraba misi yose, ariko bitubibona ntitubitahura. Yesu nashimwe. Umugore, ibi ndazi kumaze kubibona, umugore shobora kuba ahetse umwana umugongo akagira accident, umwana akagenda nyina wiwe agasigara, canke nyina akagenda umwana agasigara ari wenyene. Umugore akagira accident pe, akababara agapfa
ariko umwana agasigara akomeye, canke umwana agapfa ariko nyina ugasanga arakomeye. Kandi iyo accident ubona ari accident mbi, ugasigara wibaza kubera iki umuntu yakize. Imodoka ikagenda igapfa nabi, ugasanga nta muntu apfuye uretse umuntu umwe gusa. Ibi ni ibintu rero mukwiye kwiyumvira mukaraba. Ibi bintu byirirwa biraba misi yose. Ibi ni ibintu Yesu yavuze mu ibanga, yavuze mu migani ntangere, ariko arerekana ukuntu ibimenyetso vyerekana uko umwana w'umuntu azogaruka bizobanza kuba. Niyavuze ngo ibi bintu mutegerezwa kubibona mu mirima gusa canke ngo ku rusyo gusa, kuko uyu munsi nta rusyo tukigira. Abantu bagikoresha urusyo ni bake. Ariko n'akarorero yari karatanga Yesu ku bintu twebwe tuzi tumenyereye mu buzima bwacu bwa misi yose. Ariko ntibivuze ko ari aho gusa, ariko n'ahantu hose. Niyo mpamvu nagiye gerageza kuvuga ku bafundi, ku babaza, ku bantu batema ibiti. Murashobora kuba muri ko muratema ibiti muri abantu babiri, umwe kikamuhitana undi akagenda. Barashobora kuba muri ivyo kurya, umwe bikamuhitana uyundi agasigara, kandi bakubwira ngo vyarimwe uburozi. Umwe akagenda uyundi agasigara. Murashobora kuba muryamye mu nzu na mwene wanyu canke n'umugenzi wawe, wewe akagenda ugasigara kandi ataragwaye. Ibi ni ibintu vyirwa biraba mu buzima bwacu bwa misi yose. Ni ibintu vyirirwa biraba. Umuntu arashobora kuba muri ko muragenda mutambuka n'amaguru atana imodoka munarimo, ariko gatonyi ukabona umuntu yikubise hasi akaba aragiye, ikagucanga. Shobora kuba muri ahantu mu cumba muri babiri, munahagwariye, umuntu ataragwaye atarafise ingorane nimwe akamugeza kwa muganga akaba aragiye, wewe ugasigara ukibaza ati ibi ni biki, ibi ni biki. Maze kubona abantu benshi bapfa basize abana babo, kandi abana bari mu mugongo. Benshi abavyeyi, harabagize ama-accident y'amamodoka, amamoto, abadafise ingorane nimwe, abariko baravyara, bene ivyo. Kandi n'ubundi tumaze kubona abana benshi basiga abavyeyi babo, bakagenda mu ma-accident ndetse mu bintu byinshi bitandukanye, kandi umwana yari ngaho mu mugongo. Umwana yari ngaha mu mugongo. Umwana yari mu mugongo. Je ndibuka igihe kimwe mama yari ahetse umwana, ariko yagiye kumukura mu mugongo asanga yagiye. Umwana yapfuye kare. Ibi ni ibintu vyirirwa biraba mu buzima bwacu bwa misi yose. Aho umuntu ubona mwari muri kumva aragiye, wowe ugatangura kwibaza ati aha, uyu nitwari turi kumwe mu minota ingahe heze, uyu nitwari kumwe ejo kumugoroba hana hariya. Ariko bikakunanira gutahura, ntumenye. Ariko ndababwiza ukuri, turi mu misi ya nyuma. Niyo mpamvu dukwiye kwama tugavye. Nimba utarakizwa uri mu kaga. Ni vyiza yuko vy'ukuri ukizwa, kandi ugakizwa vy'ukuri. Hama wibere mu buntu bw'Imana gusa. Ndakubwiza ukuri, ntibiba vyoroshe, ariko ndakubwiza ukuri, nta buzima buryoshe nko kuba uri mu Mana. Nta buzima na bumwe buryoshe.
nta buzima na bumwe buryoshe, kuko mu Mana turafise ivyiza vyinshi kandi tubonamo inyungu nyinshi. Nta nyungu irenze kugira amahoro yo mu mutima. Amahoro utoronka kubera ufise amafaranga, kubera utoronka kubera imiryango, amazu n'ibindi. Amahoro uronka kubera muri wewe ata mutima ugucira urubanza kwagiriza ko wahemutse, ko wivye, ko ivyawe bigiye gutezwa amabeyi kubera amadeni binabiriya n'ibindi ngorane nyinshi zihanze isi. Muri Kristo hari amahoro utigera ubona ahandi hantu. Vy'ukuri nimuze twibere mu Mana gusa. Nimba utari muri Kristo Yesu, injira muri Yesu kugira ngo iki gihe nicyagushika ko uzusange witeguye. Yesu yaciye ahimiriza abo bantu ati mwamwe mugavye. Soma Bibiliya yawe. Ati mwame mugavye mwitegure. 40 na kangahe? 42 nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi wanyu azozako. Yavuze umunsi wanyu, ntiyigeze avuga ngo umunsi wa bose. Niyo mpamvu aza ku muntu umwe. Yesu nashimwe. Rero mube maso, mwame mugavye, wewe wame ugavye, witegure ku munsi wawe azozako, aje kukujana mu ijuru. Ntazokujana mu ijuru nizo mpuzu utegerezwa gupfa. Rero wame ugavye, azosange witeguye kugira ngo akujane, asoze rya sezerano yavuze ngo aho ngiye nzogaruka namwe ndabajane kugira ngo aho ndi abe naho namwe muzoba. Rero Yesu yaciye avuga ati mwame mugavye, nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi umwami wanyu azozako. Wamugavye kuko utazi umunsi umwami wawe azozako, kandi azoza aje kukujana. Ntazorinda kugisha inama umuryango wawe, abanze gusaba uruhusha. No, uzobona uwo munsi ushitse tugende, uzogenda mu ibanga ntangere. Nta n'umwe uzobwira usezere kiretse wagira amahirwe, ariko uzogenda mu ibanga ntangere ku buryo atanu n'umwe azomenya umunsi, isaha ndetse n'isegonda. 43. Ariko ibi mubimenye, iyo abanye n'urugo yari asanzwe azwi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yibwa. Aca aravuga ngo ariko ndababwira ibi mubimenye, iyo abanye n'urugo azi isaha igisuma kiziramwo, yogavye niyokwemeye ntiyokunze yuko inzu yiwe yibwa, ariko yoyiteramira akayibera amaso, akabera amaso inzu yiwe, urugo rwiwe, mpaka igisuma kikaza. Rero ikintu Yesu ariko aragezageza ngaha kutwigisha, yamaze kudusigurira, yamaze kubitubwira mu yandi majambo, yamaze kutubwira igihe ivyo bintu bizobera. Ahubwo igisigaye kuri twebwe nitubanze tugabe. Nimba ibimenyetso yavuze byose turiko turabibona, ni kubera iki tutuba amaso? Tumenye ati igisuma kiraje, tukirarire. Yesu nashimwe. Tumenye ati umwami wacu araje, reka tumurarire, tumurindire twiteguye. Yesu nashimwe. Muribuka umugani w'inkumi 10 zitanu z'ibijuju n'izindi z'abanyabwenge. Abanyabwenge bo bari bafise amavuta mu matara yabo, ariko abandi ntayo bari bafise. Ariko babandi babaye maso bakagira amatara mu mavuta yabo, nibo babonye amahirwe yo kubana n'umwami. Ariko babandi b'ibijuju ntibashoboye kubona umwami Imana. Yesu nashimwe. Rero iki gihe ni igihe wamugavye ukarinda itara ryawe kugira ngo amavuta ntahere, ntakame mu itara ryawe, rihore ryaka, kugira ngo umwami niyaza asange iryo tara ryawe ryaka. Ibi ni ibintu byose Yesu yariko aravuga, ariko arereka abantu
ku bwami bw'Imana buri hafi, kandi abantu bakwiriye kwama biteguye umwanya n'umwanya, kuko Yesu ntazoza mu buryo vyiyumvira, kuko aka kanya ushobora gupfa ucujahe nimba utiteguye, ucujahe ngo ariko igisuma ariko nyene urugo yaza kuba maso canke amenye ko igisuma kiza ntashobora kugira gutse kwemera ko inzu yiwe yibwa, arayirabira mpaka afashe igisuma mpaka gifashe. Yesu nashimwe. Ariko uyu mubimenye yabanyenurugo azi igihe igisuma kiziramwo yogavye, ntiyokunze ko inzu yiwe yibwa. Nawe ntukunde yuko inzu yawe yibwa, ahubwo ube maso wamugavye. 44 nuko namwe mwame mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. Mwame mugavye, kuko umwana w'umuntu atazoza mu gihe mutiyumviriye mwebwe. Ushobora kuza uryamye, umwe twariko turavuga, uri ku moto, uri mu modoka, uri hejuru ku nzu y'abandi uri kurubaka, uri kuratera amaripu n'ibindi n'amakaro n'ibindi, uri kurasakara, akaza akagutwara. Ariko si cyagihe wewe wiyumviriye ngo nzoba naheje kwitunganya, ngo nzoba nabanye n'abantu bose amahoro. Kwa kundi uri mu rusengero, Yesu ntazoza muri mu rusengero. Yesu ntazoza muri mu rusengero dimanche. Yesu ntazoza muri mu rusengero mwese, kuko abantu iyo bageze mu rusengero niho baba bahindutse, babaye abantu, baba batandukanye n'abantu bari muri kariti. Ariko ujya mwanya si wo Yesu azozirako, azoza mu gihe mutiyumviriye, kandi igihe mutibaza yuko yozirako ntihazoza. Kuko igisuma iyo wumviriye ngo kiraza kuza, uza kukibona. Ariko cya gihe ujyanye ukajya mu mukondora kumva ugatangwa no kugona n'ibindi, ari igisuma kiza kikanaguterura kikagushira hasi n'imatera uryamyeko, kikayigutwara ugasigara uryamye hasi, Ndababwiza ukuri, iminsi ya nyuma, umuhero w'iyi si ugiye kuza. Turi munsi ya nyuma, turi mu minsi ya nyuma. Abantu bari kuma bagenda. Ibaza abantu imfuga umubona misi yose, impfu zibabaje zitangajwe, nawe ukabaza intore nizo ziguma, ngo intore ntiziramba. Ivyo bintu rero nivyo abantu bakunda kuvuga, bagombye kuvuga ngo umuntu mwiza ntaramba, ngo intore ntiziramba. Kuko uwo muntu aragutangaza nawe ukuntu apfuye, urwo rupfu bikakunanira gutahura no kwakira. Kuko umuntu mwariko muravugana, n'umuntu mwari kumwe ejo, n'umuntu ibintu mwenye bikakunanira gutahura. Umuntu yari muzima atarafise ingorane n'imwe, baragiye. Ariko urwo rupfu ntirugutangaze, kuko Yesu ivyo yanditse canke yavuze, ivyo Yesu yavuze biriko birasohora misi yose. Ivyo Yesu yavuze biguma bisohora misi yose. Ahubwo nahaweho kuba maso, kanguka wowe usinziriye, uve mu itiro, ubone ukuntu ivyanditswe biguma bisohora misi yose. Nimube maso, mugabe kandi musenge. Inzamba y'akabangiri kiravuga, iri semerera rya misi yose, kozi b'Imana dusemerera ati nyabuneka nimwihane nimuve mu byaha. Iri si ry'ubusa, ntimuzomere nka wa mutunzi na Lazaro yabwiye ati ndakwinginze basi mbabarira banze ngende kubwira abo mu rugo rwanje kugira ngo bihane, bakunda Imana, bakurikira Imana, je nubwo nase kuyumvira. Aburahamu aramubwira ati no, ntibishoboka. Aba nibatumvira bavugisha, nibatumvira bavuga butumwa n'Imana.
birirwa baravuga ubutumwa misi yose bavuga ati nimwihane, nubwo wova ngaha wewe ukazuka ukagenda ukabibabwira ntibokwizera. Sishaka yuko wizera Kristo Yesu, sishaka yuko wizera Kristo Yesu kubera wumvise iterabwoba riri kuzimu, amabari yari karakorerwa, ariko ndifuza yuko wizera Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, kubera ko by'ukuri ubona ko uri umunyabyaha kandi uha agaciro, utahura, wemera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Yesu nashimwe. Nimba by'ukuri wumva umutima wawe ukunda Kristo, wumva kwera inzira urimo nimbi, wumva Yesu yarakoze igikorwa gikomeye ku buzima bwawe, aronka agakiza, agapfa ku musaraba ku bwawe, nawe utarakaronka kugira ngo ukaronke, umutima wawe wakira ivyo, uri tayari gukizwa. Ariko kuyirukira ku Mana kubera wumvise ngo ikuzimu abantu bariko baratotezwa ibi n'ibi, abantu ngo bariko barapfa gutya, hameze nabi ibi n'ibi, hariho abakizwa ariko mu by'ukuri n'ubundi nyuma y'iminsi mikeyi baca babivamo kubera imizi yabo ntibishinze muri Kristo. Imizi yabo yari ishinze ku makuru bahawe, kandi ayo makuru ntibazi ko ari ay'ukuri, ko ntibaragerayo bavyibonera. Imana ishimwe cyane. Ko nagira ngo ndakurikire, ukunda Imana kandi uyikurikire kubera ukunze Kristo. Ntukunde Kristo kubera ukeneye ibintu biriya, ko turafise ingorane ko abantu bigishijwe nabi. Ufise Yesu ntusonza, ufise Yesu ntiwambara ubusa, ufise Yesu ntibakwirukana mu nzu, ufise Yesu ntiwoburara, ariko ivyo byose urabicamo, kandi ufise Yesu akagomba kugira ngo ubuntu bwanje buraguhagije. Yarabibwiye na Pawulo, avuga ati Mana je kuri kurakiza abantu, none uciye muri jewe raba je kutunkiza, rabira ijisho ringize. Imana aramubwira ati reka ubuntu bwanje buraguhagije, ubuntu bwanje buraguhagije. Yesu nashimwe. Dukeneye gusa no kunyurwa n'ubucuti bwo mu ijuru, ariko ivyo bishoboka twisunze uwo mugabo akomeye. Haleluya. Yesu nashimwe. Nta wundi dukeneye, ni umugabo akomeye, umwami w'abami, intwari y'urugamba. Iyo aserutse abantu bose baratinya, abadayimoni baratinya, kuzimu kose kuratinya, kuko urugamba rwiwe ruba rworoshe, kandi yagwanye aranesha. Intsinzi, ukuganza byose biri mu kuboko kwiwe. Uwo ni umwami wacu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Bamaso wame witeguye, kuko ntuzi umunsi n'isaha. Ese ubu Kristo aje mwojana? Icyo ni ikibazo ukwiye kwibaza wewe ubwawe, kandi ikibazo n'umutima wawe. Niwumva hari agahazi, uramenye icyo gukora, no kwitunganya, no kwitegura, kugira ngo umwanya wose yuza nawe ubone kujana nawe. Imana duhana umugisha. Ndizera yuko utahiye ibintu byose, kandi vyinshi. Hari vyinshi wungutse, hari vyinshi wungutse, hari vyinshi watahuye, hari vyinshi kandi wungutse. Rero ube maso, ivyo ukora byose, ivyo urimo byose, ube maso. Nimba uri ku moto yiwawe, ube maso. Nimba uri umufundi, ube maso. Nimba uri umuyede, ube maso. Nimba uri umutayeri, ube maso. Nimba uri umumotari, ube maso. Uri umutaximen, ube maso. Nimba uri mu biro, ube maso.
nimba uri umubishopu urinde umuntu uwo ari we wese aho uri hose n'ibikora bimaso n'abaperezida bose bari maso. Yesu nashimwe. Buri muntu wese ari maso mu buzima bwiwe. Imana iduhana umugisha. Nimugomba kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, subiramo aya majambo uti: Mwami Yesu, nizera neza kuri uyu mwana w'Imana nzima, kandi natuje akanwa kanje ko wapfuye ku musaraba uzira ibyaha byanje. Yesu, ndakwinginze amaraso wavuye ku musaraba anyiza ntungane, weze umutima wanje, umubiri wanje, ibingize byose. Amaraso yawe cyagagura imigozi yose yankuza na Satani. Amaraso yawe nkureke imivumo yose ya Satani na Kanani yose. Niyambuye ubushwambagara n'ibindi byose bya Satani ndabimusubije, byitandukanije nawe uyu munsi mpaka ibihe byose. Yesu, ndakwakiriye imbere umwami n'umukiza ubugingo bwanje. Futa izina ryanje mu gitabo cy'urupfu, ryandike mu gitabo cy'ubugingo. Uyu munsi isimo gukorera no kugukurikira ibihe byose bidashira. Urakoze Mana, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha wasubiyemo amajambo takubwiza ukuri nubwo wapfa akanya woja mu ijuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ufise uwo mwana afise ubugingo. Nawe ufise ubugingo aka kanya nimba wasubiyemo amajambo, kandi mu ijuru hari impundu n'umunezero bariko baraserebura ku bwabo. Haleluya. Rero urakeneye ahantu usengera eglise y'Impwemu, urakeneye kubatizwa amazi menshi, umubatizo. Urakeneye kwiga no kuregwa mu buryo bw'Impwemu. Rero wifuza ko dugufasha, urashobora kutwandikira kuri WhatsApp, nimero ziri ngaho, cyangwa kuri email iri ngaho. Ikibazo cyacu cyose ufise ushobora kutubaza, ubuhawe kazi. Imana ibandanye ibana nawe. Nishimiye abantu bose twabanye muri kino kiganiro kuva gisangwe mpaka giheze. Ahimirize kubandanya mutanga amalinki, gusangiza abandi hama. Imana iduhane umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Icyubahiro ni icyawe Yesu Kristo. Turagushimiye Mwami ku byo wakoze. Tugushimiye ku mabanga menshi utwiye muri kino kiganiro tutari tuzi Mwami, cyane twiyumvira. Ibi vyirirwa biraba mu buzima bwacu bwa misi yose, ariko twiyumvira navyo tubona. Urakoze Yesu. Ndakwinginze kugira ngo umurimo wawe abandanye ahishurira amabanga abantu bose bariko barakurikirana kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo Uwiteka Imana uvugane n'imitima yabo. Ukoze Mwami. Ndagushimye, ndabasabiye umugisha, ndahezagiye business yabo, imirimo yabo bakora Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Ibikorwa by'amaboko yabo ndabihezagiye. Reka Mwami Imana ubahe umugisha, babone impinduka, imirima yabo, ubutunzi bwabo, business yabo, akazi kabo, mu izina rya Yesu Kristo. Aho bakora hose buri umwe wese Mwami ndamuhezagiye mu vyo akora, mu izina rya Yesu. Mu umugisha umwagwa muteze imbere mu izina rya Yesu Kristo. Rinda umurinde n'umuryango wawe. Niko shize Mwami Imana mu maboko yawe umuntu wese yafashe ingingo yo gukizwa uyu munsi mu izina rya Yesu. Umurinde umuzigame, umugwanirire, Mana umurongore, uzoba ukoze Yesu. Habwa icubahiro Mwami, mu maboko yawe ndamusize. Imana umukuze, andanye gukurira imbere yawe, mukorere. Urakoze Mwami, urakoze Yesu. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.